Uruhara rw'abasaserdoti n'abihebeye Imana muri rusangi ngo ntangere kugira imitima y'abarundi bakozwe ko n'ibihe bibi igihugu caciyemwo ishobore gukira ukuri kumaze kumenyekana. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma y'ikiyago catunganijwe n'umugwi Severe kuri uyu wa mbere kuri bamwe mu basaserdoti n'abihebeye Imana bo muri diocese ya Ngozi, urongoye uwo mugwi avuga ko kumenya ukuri biri mu vyokiza ikibano c'abantu bahuye n'ingorane z'ugwimo rwagiye ruraba mu myaka ya kera hano mu Burundi. Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye agasaba abari bitavye ico kiganiro kumenya ko mu bo bajejwe harimwo abakozwe ko nayo mabi. Kubwiwe rero ngo igikwiye kwari ukwigisha abantu gukunda ukuri n'ubutungane. Bashinzwe abapatiri kwigisha ijambo ry'Imana. Imana nayo twigisha urukundo, kubana neza, kubahana, cane cane tukubaha ikiremwa muntu, kuko umuntu yaremwe kw'ishusho ry'Imana. Aba rero bigisha ijambo ry'Imana bari mu bambere boterera kugira ukuri kuja imbere, kugira abarundi bakunda ukuri, kandi uko kuri kudufashe gukira no kubohoka tutibagiye abakomeretse. Muri abo bakomeretse harimwo ababuze, ariko mu byo dukora, mu byo dutora, abarundi bose barabona ibintu bagatangara. Nico gituma mvuga nti abakwiye kubohoka n'abarundi bose, ababuze n'ababikoze, abana babuze abavyeyi n'abana bababikoze. Kubohora igihugu no kubohora igihugu cose. Urongoye umugwi Severe abandanya avuga ko hampande y'ijambo ry'Imana ryigishwa abemera ngo bo kwibutswa n'ivyerekeye urukundo, umubano mwiza be no kubahiriza kiremwa muntu. Mu ntererano n'ibibazo vyagiye birashikirizwa hakaba hari uwashatse kumenya igitegekanywa n'umugwi Severe mu ntumbero yo gufasha abo vyogaragara ko bafise ibimenyetso vy'ihahamuka canke ingwara zo mu mutwe nk'ingaruka z'ivyabaye mu gihugu. Urongoye umugwi Severe Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye akaba yishuye ko uwo mugwi warukeneye ibisata bitari bike, haba mu gufasha abo hamuka kubera bakozwe ko nibihe canke mbere gushiraho abanyamategeko n'ibindi vyoherekeza ibikorwa vy'umugwi.